kugira ngo nonka amarosete ngo reka nongereze ngo ama licence d'exploitation mu bare ngo nongera nonka amarosete yisigireho jariya muri Brarudi ari ibibazo bikomeye wategeza kuyifasha gukura mu nzira. Kubera kiba inzoga nabona ora kumenga isa niyazigabamiye kuzikora izishira ngaho wo mengo ziko ziragenda hariya wewe wayara baheruka igwa gaheke nabwiye wewe kubera kungana ni zone ya Kongo ukananirwa no n'igitoro kinjira mu ntuze muga muri ko gisanza hose byori Kinshasa ukakibona na Hares ila ville de Bujumbura igisagara ni quartier ya Dar es Salaam ni nka quartier y'Kinshasa ni quartier ya Dar es Salaam Kinshasa ni plus de 10 millions d'habitants abanyagihugu bari Kinshasa ni nk'abarundi bose batereka mu gisagara kimwe. Kuje gutora inyishu ibibazo by'igihugu ubwa mbere rero tuko turagira umwihwezo baza kurata imbega iyo byirizwa iyo nteguro ije ubutunzi bumeze gute ubutunzi bumeze gute ubutunzi ubwa mbere ho ikintu kibaza kigaruka ni by'ibiciro nibaza yuko berbe mu kwezi kwa gatandatu yerekanye iby'ibiciro ngo no biriko biragenda bya biciro n'ubundi bigeze kuri 40 mengo bikoberera 40%. Ibyo bintu rero mu buza bose twari igihugu kabara kamara amazi taux d'inflation ya 40% bisiga ubwenge yongereza ubukene yongereza ubukene cyane n'ubushobozi bw'umuguzi bw'igihugu ubushobozi pouvoir d'achat iby'amadeni biguma vyiyongera umwimbo wiyongera munsi ya 3%. Amahera yo mu bubiko y'Ibanki Nkuru y'Igihugu ateraja munsi y'indwizimbe teragabanuka cyane ibijanye n'iburagi bitanzwe nk'igitoro ubona kamara amaza nk'ikoro ngene tubivuga nyene byifashe kuri ino saha ibijanye ibinyobwa by'abandi bikenerwa mu buzima bwa misose bw'abantu naho bigeze kupira y'amatara mu ngomero ziraza ariko bwatuma tubona iby'amatara taho biri kubiraja amazi internet ngira murabona higeze abarabara resorutier haruwa kubakwa ihe ya myaka 40 tarasubigwamwo by'indege habyo ko turavuga mu bikorwa remezo urumva ni hegurije mu gihe iby'ubutunzi tameze neza twaturaba cyo twokwita ibintu bya mbere twabonye nuko twabonye yuko muri yo nteguro hariho gutegura ko amafaranga rero sete fiscale amafaranga ava mu makori ngo aziyongera ku miliyari d'amajana 2 ugacuraba amatax yashizwe ko ingena ari karatera ba umurengera tax ibintu ibyo bito les documents administratifs ingene ziko ziraduga iciro akarorero nayo marodovance cyangwa ama license ku bantu badandaza ibinyobwa bya Brarudi ama license agenda arava ku miliyoni 4 10 20 30 50 mu bihe yongera ku buryo butanumvikana ibijanye ni imfashanyo z'ibihugu ziteguye muri iyo nteguro urabona ko vyagabanutse uravye mubwirizwa riheruka yo mwaka uheze hanyuma turaba ingene ibijanye n'amafaranga bitari dépenses de fonctionnement aya mafaranga y'ubuzima bwa misi yose y'amamisoro y'ibikingene ari kariyongera guma yiyongera miliyari d'amajana 2 yiyongera karaba tuzorane neza karanke muri presidence ugasanga kuri budget yo mwaka uheze miliyari de 70 ni miliyari d'ijana 21 miliyari de 50 ziyongera ko zirenga ni hafi inshuro zibiri
muri defense kuva ku miliyaridi amajana na 80 na zingahe na hafi 90 ukaja ku majana 670 tutubagiye byabo urusho gacuraba rero mu bijanye naye ma dépense nyene ingene amafaranga yishurwa ku madeni ari hafi 40% y'amarosete nukuvuga yuko uravye ubushikiranganje kwiga ca leta amahera utegura kuzoriha kubera amadeni nukuvuga imiliyaridi zirenga igihumbi nukuvuga hafi 40% y'amafaranga atozwa mu gihugu aragenda mu byo gusubiza amadeni none twumva isagadirizo riba ari bibi ico twashaka kwibutsa ni giki ico twashaka kwibutsa ni giki twashaka kwibutsa leta na care care tubica ku mushikiranganje w'ikega ca leta ubwa mbere ho integuro nk'izo bije mu bisanzwe bije bari instrument de politique icyo kintu muri leta bacumye umushikiranganje w'ikega ca leta bije ni instrument de politique sukuza ngo tuje gupoma amatage tutaravye ubutuzi ngene bwifashe n'ingaruka bishobora kuzana ivyo amataxe y'amantuza guma yongera bataraba sivyo bizana umwimbo w'amataxe leta sivyo bica bizana umwimbo w'amataxe leta ahubwo biza gusubiza inyuma n'ubutunzi bw'igihugu na hamwe aho rukura y'amataxe bazohabura akaroniki uravye muri revision budgetaire heruka yo mu mwaka y'uyu mwaka mu kwezi kwa 12 basanze amahera y'amarosate yaragabanutse baba obligé guheba ibikorwa bimwe byatekeza gukorwa siguro batanga muri revision budgetaire avuga ati imurutaje zaragabanutse ibidandazwa byaragabanutse biva hanze ayo mafaranga agaciro ati izo imurutaje ziza zibazogireza ibidarazwa mu gihugu les boissons ibinyobwa byawe cyangwa n'ibiki bitaboneka bitahari byatuye amataga sagabanuka kwiyunguruza kw'ibintu igitoro cyo nyene kirabibloka no kuvuga yuko urudandazwa gategeko bitera bigabanuka none ayo mataxi bazoyakura konzi ni hafi 60% y'amataxi yose ava bucacare muri aya mataxi y'abarose teretiro nka ava mataxi ava kubidandaza none urudandazwa bari kubarahonyora rusubira inyuma uwo mwimbo babazokora mwimbo w'amakori uko ari gusubiza bwabo uko ari kuzana bwabo kene cyaragaragaye muri revision budgetaire none baguma babandanye ingaruka zigarura nivyo rero vyuko amataxi donc umwimbo w'amarosete ya leta ucugabanuka amareka raja mu byo kugwiza umwimbo acagabanuka amafaranga leta ikoresha itoza abuze baca baza gutora amahera muri za berbe mwita pashabiye ayo nayo mu vyigwa beruka gukorwa birerekana yuko ico bita ajya amafaranga atembera mu gihugu masse monétaire ari kariyongera ku rugero rudasanzwe kandi byongereza kugwiza ibiciro ngo ryaduka y'ibiciro amatax abyongereze masse monétaire byongereze umwimbo gabanuka uvyongereze umva ibyo bituremera mu biciro amatax akongereza ibiciro by'ibidandazwa ya masse monétaire no voya amafaranga agwira mu gihugu aza kongereza iduka y'ibiciro wa mwimbo wa production kura muki uza kongereza ibiciro kubera l'offre mba musi cyane ya demande tutaretse yuko usanga amafaranga amabanki nayo haguha amafaranga leta haguha amafaranga ababikora twabo acahera muri leta kusanga cyo bita assiette fiscale yagabanutse wewe intego y'amafaranga leta kuri kitagumira abayuko aho leta ikura nimbuja gukaminka yaronse aho yisha iyo tegeko itaraba neza ati assiette fiscale ubu assiette todo croissance de l'assiette fiscale terisubira
ubwo butunzi bukomeza iyo politique économique iri kija iyi politique économique turi mu iri kija ibyo twosaba nibi ubwa mbere nuko muri leta sura kumva yuko intego y'amafaranga ikoresha ni gikoresho kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongere urarondera uburyo gukora mugabo niyo ntumbero ya mbere igikurikira nuko tugira budget dukuvuga d'orance izamura ubutunzi bw'igihugu igabanya amafaranga asesagurwa mu buzima bwa misi yose ibi bintu by'amantu z'amataxe ariko azokwisasa kisa kinkibi vya ibi bya lisanse ya Bravuda ngo dusaba kwivyo bo banza bakanabangira inzoga ziriko zirabura zirabuze hari zitadandazwa iyo lisanse igira duga mu mwaka igira gute zo n'abantu bashaka abantu bakoreye iyo lisansi 30 20 inzoga ntizabonetse uzuriha amataxe yando intuze umwaka uheze iyo ni lisansi d'exploitation hari n'amataxe tegeza kubandanya bari kugabanya aya madepense y'ibintu ngo amamisiyo buri miduga mishasha niyo bitombera hakwe kujaho commission spéciale iraba à la loupe guca ayo madepense ari mu ministeri baraba yashora kuba priority canke bayakure kuko iyo amafaranga ari karakubana umurengero ukaburanza kujwa kuri depense amafaranga agiye gukora iki izindi biteza gufasha igihugu no kugaragaza rero ku buryo basova l'assiette fiscale l'assiette fiscale no kuvuga aho iyo assiette fiscale izovuga gute igitoro kimeze gutya mbanze uvuga ko ari kubanza kwicara ibibazo dufite ibibazo bidasanzwe twaramitama ko tugize imitwifu igihugu cy'u Burundi kingana ngira ni commune canke zone ya Kongo canke ya Tanzania icyo kirangira nakujamo igitoro ikomini zone hari ikibazo kinyegeje urabona ushobora kubona kumenge ingingo zifatwa zifatwa ku mugwi w'abantu mu nyungu z'umugwi w'abantu ibintu kora mu buri iki gihugu hari ingingo zifatwa kumbure kumwe antura vyigu kabira twese twarize iby'ubutunzi kavuga izi ngingo ziko zirafatwa ku nyungu z'igihugu rimwe rimuka ukabona kumengo wari umugwi w'abantu ubandanye ubengukamo nta zone ya Kongo Burundi usakurerwa no kwinjizamo igitoro nico bice bizana ntuzeze la transparence de la gestion des devis iyi transparence de la gestion des devis ikiri gihambaye gikomeye cyane nuko aya madovi aba makagira gute bayatunganya ibi tuvuga yuko ibanyi nkuru y'igihugu yotegeza gusubira mu bushikiranganje bw'ikeka ca leta ni kintu ntangere ibanyi nkuru y'igihugu ikabikintu kitavogerwa gikorera ku mategeko y'igihugu reglementation izwi atanuma yivogera atamutegetse wo hejuru numa yivogera niko imeze n'ahandi ubu umushikiranganje bw'ikeka ca leta uba umushikiranganje wa mbere uba nk'umukuru w'igihugu nta n'ujya barekuye kuvogera ibanyi nkuru y'igihugu kwisi yose ni kwimeze kiretse ibyo mu ndi gitoko turisi paka ibanyi nkuru y'igihugu ikoreshwa muri politiki abantu bashobora kuronka ibyo bayishaka ko bakoresheje kumbure uburemere bafise mu mabanga muki ugasanga amategeko ari karakurikira kufana kera ibyo turabitwara bikoze muri banki twarabibona amareglementation naye ma importation ari prioritaire raporo ni ibyo nibyo bikurikizwa babaze kubiraba nta wundi ashaka kuvogera ntuze je narosakanya kuganira n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu yayirongoye mu myaka ya kera
turiko turaganira ingene ama politique ya banque centrale akora niki mu bihugu n'ahandi n'ingene na experience aba yarabonye arambye ati jewe aho nari guverineri wa Berbe yamye ikintu gikomeye jewe naho nari guverineri wa Berbe hari kuri bakaza ati bakaza ari umukuru w'igihugu atinyitse w'umusoda w'iki mugabo kuri politique ya Berbe iki tuba tuti iki ni gikunda pas d'objection Hanya ngo igihugu ikindi kintu mu buzima bw'igihugu cyari cyo cyose cubura ukontora urugira gute abantu batwarumende barondera ibintu bimwe bidaciye mu mategeko bacisha hirya structure de la balance de paiement amahera aja hanze yinjira igihugu cy'ubundi gikinyama investissement direct étranger igihugu cy'ubundi gifika amafaranga yinjira ntawanse kuvuga ngo haba ama investissement za kubera hanze mais il faut kuraba Hano twara amashyirahamwe kaza kwiyumvisa mu bindi bihugu ibyo no kuraba bihera ku madovize yabaye genere d'abord nayo mashyirahamwe cyangwa exporter canke niki bihera ni sorti y'amahera aba yose no kubyiga nivyo ya structure cyo bitara balance de paiement ikindi rero kiri urgence n'ubu nsubiye kugaruka ko niki ni ibintu bidahindutse aho turiko turaje ubwa mbere hoho tugire icyo bita Fedorute n'abantu batira inzira dutegeza gucamo uko imeze uno munsi leta hari nyine ngiye ko tarafapo gushika no musabona ko ari esheke nukuvyeme habe Fedorute kubyozo by'ubutunzi ingano dufise ni yubwe nyazo by'ubutunzi Fedorute no kuva yuko leta irodera bayifasha mu gihugu abahinga gukoranya fanye yihuta akabureka Fedorute ingwani guzifise niki inzira twocishamwe ni hageze akaja uri itara n'ishiranje abishoboye kandi bashobora gukora leta ishobora gukora nyine kompeta kandi bakayivariwa ikindi gihanze cyo gukosora ningene ingingo zifatwa poste decision bigumye uko biri ingene ingingo zifatwa muri iki gihugu zoma bitugura il faut des décisions équilibrées no kuvuga des abantu badiskitako bagira gute yo ntangaza nk'idezi ya license ya madebit de bourse ko abantu bayi nk'abantu bo ma ministère ama cadre du ministère du commerce cyangwa n'abandi abantu bose bahinga baba barakoranye bakabona ko izo nyingo zo gufatwa byoca byoheza bikantangaza tugire twibutsa abarongozi muri iki gihugu nyimbo twara entreprise nyimbo uri umushikiranganje aho uri so kuvuga ko busumje ubwenga aho hantu hose muri ibyo so gusumba ubwenga abantu fari pazi special ahubwo baguha leadership yo kurondera ingene inyisho ziboneka zivuye n'ahandi ugakordona ubwo munagenda kwibwa nabo nyine akagira gute akafata inginga akagira gute usanga abantu bijonore kubara umwere baterera igihugu ibi na iby'integuro z'amafaranga litikoresha tumaze gutegura zimaze kurikirana ariko ahinduka iki mu buzima bw'igihugu negure mwaka yo mu myaka 2-3 yahinduye iki yarayiheze hinduye iki iyo twari muri 2024 ihinduye muri kwaze kubaho vyogera bitwugaritse none iyi nayije iraje guhindura vuga ati budget de la relance nibaza ni budget de la relance économique mu Kirundi ni budget yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu ubutunzi bw'igihugu cy'ubuzamura guterera ubuzamura ati bavangira ko ni by'amadepa ubuzamura uti kuvuga uti ubu igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe z'ubutunzi cyo cyambere wanza kubona kiri mu bukene budasanzwe n'ingorane z'ubutunzi none mu mafaranga leta ikoresha ubanza gukorera kubiki ubanza gukorera ati ibintu amahera yose mu bintu bidakenewe byo kwishyira hejuru y'iki by'amadepanse agira agabanuke cyane nyimba ari ingendo z'amahanga cyane zigira gutima ari iminsi mikuru nyimba ari iki ibyo biragabanutse amafaranga aja muri y'amasubvention datomo yari karagira ati ibyo turahagaritse hasigaye amadepanse essentiel cyo gituma iruranswa zo kora amadepanse meraja mu biki izo ngendo zirakenewe yabaye ingendo hakwiye kugenda bangahe muri delegation uja mu bintu bene ivyo imodoka zigwa hakenewe ya modoka zizimbye
imbara amavuye bitanga hagena amavuye bitanga atwara amafaranga na gute atwara ibitoro bingana gute uja muri ivyara rupe ukonyene bundi bukenye ni kudashobora guca wigeza igihugu kindi hanyuma ukazati ugashobora ati uwero ngira mperize ama ngira shira imbere ama dépenses akura zangora muri investissement none ati iyi budget ngira ngire priorité ubwira igitoro kive mu nzi ngwaze igitoro kive mu nzira ni priorité ubwira igitoro kive ngwaze igitoro kive mu nzira ni mbega kwa amataxe ko ndayagwiza ko nagabanje ama dépenses sinoca ndabingena amataxe turabe ingena ahubwo twihutira gutuma abantu bakora wewe uri kurabura kibazo ico imbere kubona ko itaxe ko existe wenda gwakarura muri revision budgetaire navyo nakweretse muri revision budgetaire rwakuhize bagiye kuvuga ngo amataxe baraduza amataxe bacabura ayo marosite yakuduza amataxe kuruka amarosite irase gucuyarura gucurashura gucuyarura none abantu baretse gukora bahomvye uyakura udashobora kurondegere bemporota ibidarazo tarkoreza baye mu tatende ko ibidarazo byinjire neza bitembere none wewe none wumva amahero yakura ku bidandazo nimba braru babandika tuti twarabuza amataxe kuba ku maboisson none bawudirikira kuri inzoga zidakwiye zitagikwiye bigende gute nk'ikibazo cy'ingorane ishyira ndawudirifise kiriko kiricari uri gutora inyinshi zitarizo bica ati brawudifise zingorane zineze tuyisove tuyikingire pasi bishyira muri tanga amakori itubi idaranwa byawe biriko biratembera bitanga amakori we ucuva mwanga kugira ngo nonka amarosete ngo reka nongereze ngo ama licence d'exploitation mu bare ngo nongera nonka amarosete yisigireho jariya muri Brarudi ari ibibazo bikomeye wategeza kuyifasha gukura mu nzira kubera kiva inzoka nabona hora kumenga isa niyazigabamiye kuzikora izishira ngaho umengo ziriko ziragenda hariya wewe wayari baheruka igwa gaheke yago ibihumbi binga bitatu binga ibinga ubigeze kuri biga urabona ko ari antibizigira strategie de survie ibyo byose biri muri biodorance we impundi yo kuvuga ngo abantu ibago haguba ibintu bizimvye ibyo bija muri ya biodorance kuvuga ati amafaranga agenda agiye kunyungu z'igihugu ko ari bihuwa byose bya leta amahera aca muri banki nkuru y'igihugu canka n'amadovize canka n'ibiki canka n'ingendo zibaye canka ari iki ibyo kumaza mu guhindura ingendo ngo twivaruye parseme baza pargendo baza amashingiro nayo gituma abakristo bacumu baza parseme gituma abantu badahindura ingendo amashingiro acimye ama eglise yaje mu kwisi bajya nayumva rero babandanya bakora tubana yadukora none bura yarahagaritse ona papa ara demission ewe mura papa baza ku demission ngo nananiwe ngo nimutora uwundi inyishu nayo wayihaya ho rero Fedorute mu kuvuga iki bijya bivugwa duhora tuvuga ngo ibi nayo ntajya nta Fedorute irimwo ibigeri baba ibitabo byandikwa gusa ubona mengo nipfu naya mavizo ijya video si Fedorute gabero ko Fedorute ni kintu mvuga uti iki kugira kive mu nzira ni igitoye ko tugira iki turanse biduhamagara tugira ibyo rero Fedorute tugati nibyo tugiye gukurikira chaque jour n'umuntu agutomurira inzira uza gucamo so umuntu yandika iyo ushaka kuja si umuntu akubwira ngo mu 2040 ngo wifuza yuko ibintu bizabisukuru oya no muri akubwira ati kikitavuyemwo ntiwihende c'est le concret c'est l'opérationnel ibiji ibyo nivyo ngana dufise najya amasSRP wandika ibitabo gusa uteza imbere indero uteza imbere uburimye n'ubworozi
kugira gute umwimbo wiyongere none ibyo uhera ivyo biroshe kwandika naho uhamagara umwana ati kugira ubundi butera imbere nibateza imbere indero nivyo nibateza imbere indero nibateza imbere ubutunzi uburimwe n'ubworozi iradi ni concrètement ni gute wo kubaza igituma ibihugu byadusize tunganya mikoro iyo nzira byaciyemo niyi ndasura byo byaciye mu yihe nzira we kubera kungana n'izone ya Kongo ukananirwa no n'igitoro kinjira mu ntuze mbwa muri ko gisanzaye hose byori Kinshasa ukakibona na Harest iravyere do Bujumbura igisagara ni quartier ya Dar es Salaam ni nka quartier y'Kinshasa ni quartier ya Dar es Salaam Kinshasa ni plus de 10 millions d'habitants abanyagihugu bari Kinshasa ni nk'abarundi bose batereka mu gisagara kimwe kuva mu ngingo tifata les mesures déséquilibrées ni ngingo ubona hagukuri y'umu kagumengo zikubazongereza ingorane mu gihugu kandi ukabana kwingingo zifate zitumvikana mu gihe n'abahinga igihugu gitwagwa mu bwenge nk'ubwahandi kumya ati ni ku nyungu zandeje wo ntabwo nzi mugaba abahari watumye nakafata ingingo ari mutegetsi officiel abazi we uri karamuto aramugira ati mwafatira ingingo kumbure nzokugirira ibi ega ntumumenya harumo ubona ngo ni officiel ni directeur general ni ministre ngakumbura hari uwundi nyuma nawe ntawumenya ati bwa ati ijya exoneration irayigira uko kuko je ngira ninjiza ibintu mu gihugu ukazokriye ngo ibyo ntibavye exonere kume nawe ashaka exoneration ayimusohorere ayo bino Fedor utanu bage bakaza tuti ati ibintu bigenda gutya njambe zirahari ibyo twaravyo uti umwasa n'umwigisha mu mashuri kaminuza hanze ninde Leonce Dikumana ujya niyoza bakamuha umugwi de la bonne Fedor route concrète bagahamagara abandi twese bakaduhamagara cyane ubwe hari n'ibyo tubona sirite ko muterera tutibimeze uko umujya jere no bwiye Fedor route n'uwo rero afacilita kandi ataja mu mugukurikira ko biriko biraja mu ngiro ngabaza kugira ngo nuko ndi general ngo nuko rigweme ngo nizo nyengo ngo ninze kuzifata ngwano ntizisa ngwano ntizisa ari ngwano zarenganya ari ziri turi mu ubu iki ca cyo mu isanganiro bisa nisindi babajije we gisa ni impuze ina nikita ido icyo tuko turavuga ni iki kubijanye n'impuze za Brarudi ikibazo nyamukuru nikiye ikibazo nyamukuru ni ibura ry'ibidanazo vya Brarudi wewe baspekira kubi Ferdinand abantu baspekira ibintu bitahari none wewe umva ko sari rigira wewe kwiza ibinyoga mu gihugu bikuru nuko byahora kera hasubira guspekirana iga niyo speculation duko kuntu les services ziba ziriko zirakogwa terabigora inde ibiciro vya Brarudi bisanzwe nyine biba bihari sivyo mwereke banza unyumvirize kuriberaliza reka enda kwishuri wewe kuriberaliza sivyo kuriberaliza ku kintu kirimo monopole de production à Brarudi liberalitique c'est-à-dire que les produits Brarudi nizo nyine za Brarudi ko zitandukanye n'izahandi n'ubwabwa turagwikora turagira gute nizo haro icyo bitari produits Brarudi les produits Brarudi zikogwa na Brarudi sivyo none abajije ko none iyindi munini monopole ya produits Brarudi
izo rero mu gihugu ubu urarako zibuze ikibazo ca mbere ni problème ishiramwe Braudilifise zo gutorera inyishu kandi kwisi hose amareta ni yafata ama entreprise stratégique akayafasha kuva mu ngorane ama entreprise ikafasha kuva mu ngorane sino nta giheza ngo ndi biye ngo niwe izo zoga aho rubona za Royale za Musteza uzibona he za Boku zibona he none kira ntiwaca hose uzisanga zagiye uca kwaza zagiye la primus aujourd'hui prisée nayo nyine ari usanga indarikira kwira hose gira gute barashobora kwidenena uri mu bakwero kirashiza kwikura mu gisagara yiza abantu bahana ikibazo cyakibera ngaho mbere uvuze ngo zankwe zabutsanze henda twa ngo ya marisanse muri katuma ngo ya ahubwo uri kurahura uko na ya mashira hamwe ari karakora muri ivyo onye uriko uragira gute uri usa n'umengo ugira uyugaze iga ni nakita gicura kumbaraje worka kigira abaruante tageza kugira wana abantu bamenyira dandariza nk'ahantu basara n'abandi badandariza nk'aho mahoteli akopako hari ibintu byinshi n'ibiki kusa rera abakozi atagi kumva nawe utebibuka ugira gute bitera bisubira inyuma kibazo kai n'umubwire no kuvuga ngo umuntu ngwarazo ntumubwiye ngo ukuzo rase nk'anti miliyo ngo cugende ugurishe ngo 30 ngo 20 ngo niho ngureka ipera yamahera igaho na marge n'ubundi ugumamo na marge agumamo kandi insécurité yabo la mu mwaka ubuhere kandi miliyoni 4 umwaka utanguye muri Janvier 10 6 mois après 20 millions opérateur économique uri kumufata c'est une insécurité fiscale notoire none yo planifia gute Ngoti obere ugira kugize ama tax ni dati wajije obere ni inzira zine obere d'abord hari byo leta ifasha nivyo nayiko kongereza recette fiscale leta irimo recette fiscale ziri mu cyumba no kongereza abatanga kuri bagura kubera imigambi iterambere yagize gute yagwiriye ahejo ugize umugambi ugatera imbere ugashinga ihinguro kubera bakorohereje ubucitse ubundi mutanga kori worohereje imitahe yinjira abantu bakiriza imitahe bo hanze uri kongereza umutabatanga kori nimba tuvuge nka limitere yaraje nimba tubona nk'aya mabanka ni imitahe yo hanze ntiwumva none atanga amakore mu miliyaride none ufizambiro nimo agasanga arabihevye canke uwundi ntiyinjire none uri oberizo tuzabakuri he iri mahi soromahi hanyuma rero no gukora ku mategeko meza obey loi na strategie yo gwanya igituriye muri obey naye amakore ntiyibe andiko navuga loi uri kuravuga ivyama baje baronka uburusho abantu bakoresha influence kugira bindize ibintu bitarisha amakori ko byamaho muri bihugu by'iwacu Afrika cyane hano gasanga nakango yinje ibintu ngo ntibabikunda nta dedwana ngo ntagira iki nk'amagizo na sahara ubategura 100 miliyari ukazorindira ugasanga yararenze inshuro zinga hafi 50 kwijana 60 kwijana none ubu natareshe kuri yaritse baza ngo ni obe ireti babigiyemo cyo tari pouvoir discrétionnaire tunaritse n'abantu no muri obera ashaka kuba akageso ko mu akoze muri obera bakayanyuza nabyo biba none iyo fraude bayiravye bayigwanije ni inzira za marizo kugira obera